tubona yuko rero ho bicu twokwita revision budgetaire. Revision budgetaire hasubiye kuba discussion budgetaire kuko uravye amadeni dufata aca yamaze agatangura no kuremera kuko ubu ni hafi miliyaridi igihumbi muri budget yo gusubiza amadeni yafashwe. Mwumva aho bitugejeje. Nkuko mubizi ku Burundi bufise ingwane mu by'ubutunzi muri no minsi hama ikaba yihaye intumbero y'igihugu cyo bacateye imbere mu 2040. Hari ibintu tubona leta yoshimikirako vyotuma iyo ntumbero ishobora no gusanija mu ngiro. Ubwa mbere nuko tubona iyo ntumbero yoshimikirwako harimo ico biyita gutunganya amafaranga ya leta budget y'igihugu arico bita gouvernance budgetaire. Kubera iki tubona ko ico kisata harimo agahaze cyane. Ubwa mbere ubibazo umuntu yo kwibaza, urashobora kwibaza uti kubera iki kuva mu 2013 gushika mu 2023 imyaka 10 iheze berekana ko obere catoje ama tax menshi yiyongera hanyuma leta igaca yakamadeni menshi ashika ubu bageze ku miliyaridi ibihumbi bitandatu zirenga 6,000 miliyari zirenga ari deni zatswa mu gihugu. Mugabo gacuraba ibintu bimwe bingene vyifashe wongereje ideni gutyo ukaba ko amafaranga le oberitoza ni gute wosanga mu mashuri equipment imeze no musi ugasanga n'abarimu ntibakwiye babarokrite bashobora kwigisha mu mashuri. Ni gute ubona amaganga bariko baragenda bitwa ko bategeza gukuvura abarundi. Ni gute usanga ibitaro bitari kubiraronka amahera ibyo bitamariyere do pema bije bisanga baravuje ku muntu ritegeza kuzira baha amahera ugasanga vyacerewe cyane. Ni gute usanga ibi vy'amazi sagaca Bujumbura yirezo y'amatara ishaje bibada imeze uko ugasanga ivy'ubutungane ingene accès à la justice na logistique mu butungane bakoresha sikirenga. Ni gute iyo deni yarabi ugasanga hagumye habajere des anari abakozi ba leta n'abakozi bamwe ugasanga biko bizana igihengeri kinini jere des anari kutuza deni wiyande tubana tanone jere des anari ugaca usanga umwimbu mu burimyi n'ubworozi ntiwiyongereye. Ivyo ama infrastructure amabarabara bona nk'amaraja kumutakura aja hehe n'ibindi ivyo ama internet tukumvira ati none iryo deni ryakwa ry'umurengera riba rikora iki. Ikibazo gihambaye o ideni ryaka amatara amabarabara amanari ibintu vyinshi abaganga bakagenda amashuri abarimu mugabo ngo ideni nari iryo deni gabasha iryoba ryafashwe kugira ridushikane kuki ubutare ntibiriko buracukugwa hanyuma ugacuraba muri affectation budgetaire ikintu kitutangaza n'amafaranga mwamona ingene bitunganije ukibaza ikibazo. Ni gute hashobora kumuhavuga ngo hariho ngo gufasha ama cooperative ukaguma yafasha ategeza ko ari karagwiza umwimbo hafi miliyaridi 90 ku mwaka miliyaridi 90 z'amarundi ubu myaka inari karabya hafi miliyaridi 300. Nuvuga ko iyo subvention y'ama cooperative isumvya budget yose y'ubushikiranganje bw'ubutungane. Ubushikiranganje bw'ubutungane ntiburenze miliyaridi 51. Mugabo ubutungane twanga ubutungane bwatunaniye ngo twabuze mugasanga busunga budget hafi ca kabiri no kuvuga ngo mahera ngo agiye munyamakuru utabona na evaluation yavyo ukaraba exoneration ubwo burusho butanga usanga hari hafi miliyaridi 150 ingahe ku bantu batari amakuru nta evaluation banubu yo kubona neza inyungu tubikuramo haciye imyaka n'imyaka kwatabyongera mu gushora ibintu hanze kwata investment ziko ziyongera mu gihugu ugasanga hari ama dépenses ngo kubaka amazu construction de bâtiments mwazo bâtiments ntuzibone mbere ugasanga amahera yo gukota ya leta mu mabiro ya leta guma yiyongera location de bureaux za leta nk'ubushikiranganje bw'intwari hagati mu gihugu ntibukose hariya mugabo ukabona ngo miliyaridi 10 nangahe ku mwaka ngo mubiri bije ngo construction de bâtiments z'igihugu ngo no kuzisubiramo. La non maîtrise des frais de fonctionnement, il y a des frais de mission, il y a des
biduga ibitoro ugasanga abatenyigitsi bamwe bagiye gukora ibikorwa rusange hose ugasanga za Reta nimeze ko zirakurikira zigenda kurabona yuko umengo discipline budgetaire nituko turayikurikira iyo usanga abakozi ngo les fonctionnaires fictifs abakozi ngo bandi twashobora guhembwa bitava mu nzira iyi subvention des engrais kwara hafi miliyari amajana 240 ntuwe value ugasanga engrais zingari ko bazanka ubu unyaciye imisi n'imisi batanze monopole ugasanga mu misi heze umwavu ntibashika kugira ugasanga cyari bibazo mwarabonye ingene umushikiranganje wa mbere atashaka kuvyumva kumwe n'uwari mwishira hamwe nkariri ugatusanga ibijanye no kunyuza amatungo y'igihugu biriko birahanwa bikwiye za cour de compte ngo bazihe uburyo bukwiye gukontora amafaranga ya leta ikindi ni ya absence de planification kumenya ivyangombwa bije imbere y'ibindi ubushikiranganje butunganya imigambi ya planification butakihari wumva ibintu byose ni kwintroduiza ukibona none ivyo bintu bimeze gutyo ugacuraba ibijanye no gukorera ku mugaragaro nkijya ntegura amafaranga leta ikoresha ntibigera bayipibye hagiye bitangura kujaho bayishira habona abantu bagira ico bayivuzeko ukaraba nk'uyu unyi mu mwaka amezi atataheze twategeza kubona icegeranyo cingene amafaranga ari karakoresha ku mezi 3 ya mbere rapport d'exécution budgétaire premier trimestre kuva mu kwindwi mu kumunani mu kwicenda ubutegeza mu kwicumi na rimwe ijya bita budget citoyen y'abanyagihugu yategeza ko yarasiguriwe abanyagihugu kumenya ibiri muri iyo nteguro tubona yuko rero ho bicu twokwita revision budgétaire hasubiye kuba discussion budgétaire kuko uravye amadeni dufata aca yamaze agatangura no kuremera kuko ubu ni hafi miliyari igihumbi muri budget yo gusubiza amadeni yafashwe mwumva aho bitugejeje imiliyari igihumbi gusubiza amadeni yafashwe mu kubushikiranganje bika ca leta none amadeni umva yadugije iki kuni vy'amanaro mengo ni ibintu avuga bati amafaranga ico gari ko bari ya leta yarayo kugira gute ni bibazo ubwo butungane ngo ubutungane bwo bwa mbere ubutungane turabuguze kandi ubutungane ministère de souveraineté y'igihugu bijago 50 ubona subvention y'ibintu utigira we valiwa binyika gutyo ngo miliyari hafi 90 hari ikintu cy'ingorane muri affectation budgétaire kandi ni ibibazo biri igihugu naho kigwaye aho ingena amafaranga ajanwa mu bisata n'ingena akoreshwa abantu tutakosoye nubwo bukene turimwo buradushikanayo nico gituma revision budgétaire nganda tuyoba habaye iharira kandi rishasha kuko twidoga mbwa amafaranga rikakoreshwa nabi cyane tugasaba kandi yuko ministeri ya planification yosubiraho nyimba rero manima ministeriere yoba cyane ikindi kizoba dusavye kumugaragara yuko ministeri ya planification muri Burundi igaruka ikureho amaproje yaduka atizwe neza ubwo dusubiye inyuma kibuka amaproje yagumaraza ngo sharwa zero byo guteza amavoka ibyo kugira iki za najesa ibintu biza bitwara amahera y'umurengera mu gihugu ugacume ngo nibisanzwe kubera iyo planification itahari kugira yiga ibintu neza imigambi centralize niyije imbere y'iyindi wewe ugira gute planification hanyuma ukagira uvuga ngo gisagera ciyongera mugabo ngo ntibaplanifye ngo nyene ngo amazi azokwama yongera iyo gestion yonanirwa no guplanifya amazi gisagara ca Bujumbura tuzi ko amazi ari ubuzima ntabwo umwana ko ari kibazo ubwo nka priority zira handi hantu turetse rero n'ubuntu amatungo akaranyuruzwa ubusuba mugubona ko bitahagurukiwe ngo abantu bahanwe amasuku ingana ndikaratabo ni ibintu mengo nta ntera ikomeye kubigwanya canke yo kurude ko nzirara bimwe n'amahera yakoreshejwe usanga atabijigira nibaza yuko yari kibazo gikomeye iyo revision budgétaire yoba kandi bakaduha raporo y'aya mezi 3 kuva mu kwindwi mu kumunani mu kwicenda turabe tandase biriko biraje kuko itegeza gusohoka amategeko rapport trimestriel amadeni ari karabandanye ko tubona nubundi hayi igihengeri ca miliyari amajana 7 tuzi yuko kiriko kiraremera ngiye kwi finance amadeni yani ayo mbazandi karaje kandi ko yakwa ha mu gihugu hagati akakwa mu mabanki
amabanki ntabagishobora gukora ibindi bikorwa byo habagwiza tuba ngo bateze imbere imigambi yabo musa niyo watsi deni rinini tuvuga tuti twaryatse kugira ibintu biducerererwane ntibiducerererwane mugabo bya bintu ngasanga byose nibazo muri affectation mugabo ideni na Robert kavuga ngo amafaranga ngo yatoje ngo yiyongereye siko tubwira ngo yiyongereye yatojwe amataxi mashasha bayashizeko ibiciro byaduza abantu batubitse umukanda muri affectation nguko ngo abaganga bagiye nitiko turabahemba amagupito ari kararonka vyangombwa bikwiye kuyari amasubvention none hari ibintu bita ama service de base nubwo hari ubukene ucambere ku mukene nukumenya gutunganya neza uburyo bukaba yaronse kugira bugire ico bumumari